Mwaramutse canke mwiriwe bakunzi bibonesha kure ya Rock Media akarakanya keza kubamenyesha mbega byagenze gute mu nkino turangiye mu nkino zitandukanye muri basketball mu nkino zitandukanye muri Rally Team Club Automobile di Burundi canke CAB byagenze gute umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe inkino wahimbaje ku munsi w'Imana mbega hari Fondation Veniste Niyongabo hano mu gihugu cy'u Burundi nimwe mu mafondation ariko arakora ibikomeye cyane mu guherekeza impano zitandukanye mu gushigikira abana bafite impano zitandukanye kubafasha kubageza mu bigero niko novuga ni Fondation Veniste Niyongabo kategura ibirori ku munsi wa gatandatu muri Centre Jean Kamenge je ari on Snowballs kumwe kandi nitwa Dark musanzwe umenyereye ariko namusabe abantu na jina barambije Loris nkaba mukije namwe nuko muradukurikirana reka duhere neza ibyo ni byagenze gute muri Rally muri Club Automobile di Burundi CAB ni ishira hamwe ryo mu Burundi riraba imikino yo gusiganwa n'imodoka imikino usanzwe ukomeye cyane ni rimwe mu mashira risanzwe rizimo riratuzanira abanyamahanga batandukanye mu gihugu cyacu Burundi risanzwe riko rirazana aba athlete bakomeye aba dereva b'imodoka bakomeye muri Rally International kirabera mu gihugu cy'u Burundi mu myaka itandukanye mu mwaka uheze mu ntara ya Ngozi mu byego bya Ngozi ubona ko ni ishiramwe riko rirateza imbere ishusho y'igihugu cy'u Burundi ku munsi wa gatandatu tujyagenze ku munsi wa gatandatu bariko barashiraho ibintu bishasha abarongozi bashasha muri Club Automobile di Burundi uwitwa General de Brigade Silas Pacifique Sabuye akaba ari we yatowe ngo arongore ishyirahamwe ry'urukino rwo kwiruka n'imodoka Club Automobile di Burundi no musindani nibaza ko ni urukino rukomeye cyane ko ratuma igihugu cy'u Burundi kimenyekana mu makuru ego ntayengesha ni Rally Automobile du Burundi ndibaza yuko imaze imyaka myinshi nkuko yatanguye muri 1965 ubona yuko haize igihe kinini ikiratungana novuga yuko n'amaparticipation yayo akunda kubera mu ma province agiye atandukanye haba ngaho mu gisagara ca Bujumbura mu ntara ya Gitega canke mu ntara ya Ngozi ubona ko Rally itabirirwa n'abantu benshi sinzi ry'abantu gushika naho n'amahoteli ubona muri ico gihe aba yuzuye umuntu bisabwa yuko ayifata hakiri kare ubwo ko ari ikintu gishimishije cyane etape Rally yo bigeze ku muraka kanya yego ni muri Rally bariko baratora komite executive nuko ngo abarongozi bashasha muri Club Automobile di Burundi mu rukino rwa Rally urukino rwo gusiganwa n'imodoka urukino rukomeye cyane no mu gihugu cy'u Burundi yuko batera ruje imbere tubona ko rumaze iminsi bitegura amahiganwa mpuzamakungu abatowe nabo bakurikira hari uwitwa General de Brigade Silas Pacifique Sabuye niwe yaje kubatorwa ngo arongore abe president wa Club Automobile di Burundi icegera ciwe akaba ari witwa Alain Frank akaba ari waje gutorwa ngo abe icegera ciwe secrétaire général witwa Divine akaba nawe atowe kuba umunyamabanga w'ishyirahamwe wa Club Automobile di Burundi icegera umutrésorier canke umunyabigega witwa Eroge Ndikumana nawe nyene abo bose bakaba bahora muri komite executive mu mwaka uheze abona ko baje ko bisubiza abantu basanzwe bamenyeye hano mabanga witwa General de Brigade Silas Pacifique Sabuye yaraje kubamenyesha mbega ni biki aje gukora muri Club Automobile di Burundi mbega ni biki aje kongereza niza y'ubu azanye ishasha muri la Club Automobile di Burundi reka tumumvirize atuyagire byinshi byakire neza cyane twabyagiye igishika mbere tunashimira abatwizeye rero ubugira kandi bakadutora twagomba mbere dufate nako kanya kugira ngo tubagaragaze ko tutazowamara amazi aho ikivi cyari kigeze tuzoshaka izindi ngufu tugiteze imbere hariho byinshi bibuze hariho byinshi bikenye ariko hariho n'ibyiyumviro hariho n'abantu hariho n'ubuntu hariho mbere n'ibintu byinshi n'inshuti n'abagenzi abafata mu mugongo hirya no hino tuzofashanya rero cyane cyane ko arahora barongo iryo shirahamwe batwemereye bakanatugaragariza ko bazotuba hasi twagomba tubasabe ko koko ibyo bavuze bozorishitsa hama natwe babonye aho tudashoboye baze badukebure kubera ko mu kirundi ngo tubiri tuvurana ubupfu ngo kandi umutwe umwe wigira ntiwigira inama ubugira kabiri ati
muzoshikana ishami ryacu ryo gusiganwa biciye mu kugendesha imiduga rivuye aho riri rigashika ahandi birashoboka navyemeye kandi nabo tuzoba dufashanyije tuzoterakanya ibyo byifuzo navuze n'abahora barirongoye bazodufasha twese aho babonye akabagoye bahatwereke kugira ngo twese dushize ngaho hanyuma none dutera imbere ubugira kabiri twarabonye hirya no hino n'abamwe baza hano baratugendera murabizi ubushize mu kwezi kwa 12 ku mwaka uheze 2024 hariho abari baje muri hari international barashimye mbere baranakunda amapiste yacu bakunda n'igihugu cyacu bakunda n'indinganizo yacu bisigurwa ngo barakunze byinshi hano nibo bikunda rero badafise abandi bakundishije aribo byashira hamwe by'iwacu Seyabe bisigurwa mu yandi majambo ngo aho nyene duhereye aho tuzobyaza umusaruro uco hama noneho bitera imbere ibizoba bitugoye tuzosaba inararibonye twahorana batube hafi abo twakoreye mu ngata basiguye ibyabagoye harabaye ikibazo cy'uburyo bivaniranye n'ikiza cyateye guhera mu 2020 cya covid bituma ibintu bimwe bidatera imbere na Seyabe rero ntiyasigaye inyuma nuko gukorwa ko namene ibyo bibazo ariko rero turavuga duti ubu uko ibintu bizasubira mu buryo niyumvira ko ntanibeshe mbere ko tuzokora ibyo bishoboka byose amarari yose yoyo yahora akogwa yoyo azosubira hanyuma noneho twige n'ubundi buryo mbere yuko natwe tuza turasohoka turuzuka na ekipe yacu amatorobe kugira ngo agende mu kiganwa n'ayandi mu bindi bihugu nk'uko nabo bama bazi havugwa iki muri basketball havugwa iki muri VBL byagenze gute muri nozwi ni VBL yaje kuba irangira phase ale uva ngo 11 baje kuba bazirangiza ku munsi w'Imana muri VBL 2025 phase ale yaje kuba irangira uno munsi tuje kuvugana mbega ni VBL no mwaka yaje kuba haba impinduka nshasha nyinshi abona ko zimwe muri izo mpinduka hariko imigwi yongerejwe iva ku 8 ya Kenya VBL 2024 ija ku migwi 12 yaje gukina na VBL 2025 umugwi wa Aigle Noir umugwi wa Young Eagles umugwi wa Muzinga ndetse n'umugwi wa Ryan Team imigwi itatu iva mu ntara hagati mu gihugu hagati umugwi wa Aigle Noir mu ntara Makamba Young Eagles mu ntara Gitega Ryan Team mu ntara Rumonge n'umugwi wa Muzinga mu gisagara ca Bujumbura niyo yongereye muri VBL mbega kongereza no migwi kava ku munani gashika kuri 12 kubgaho byaguhaye ishusho yahe uravye n'abafazari ku bwanje byadugije novuga karite yiganwa rya VBL ngaha mu Burundi ufatiye ku migwi yagiye urabona ko nabo nyine bagiye bagerageza kwerekana ubuhinga bw'abantu bugerana bugiye ari bashasha benshi nka Ryan Team urabona ni rya mbere kinye championnat ya VBL kandi ubona yuko yagerageje ku paraporo y'indi yari sanzwe amenyereye byerekana yuko ari basket igende duza karite ngaha mu Burundi yego niyo ino migwi ine yaje kuduka performance yabo bega yagenze gute muri fazati ni umugwa Muzinga mu nkino zabo 11 bashe gutsinda inkino zigera kuri 5 ni ibintu bikomeye cyane ku mugwa Muzinga umugwi wa Young Eagles kuva mu ntara Gitega bashe gutsinda inkino 3 Young Eagles batsinze umugwi wa Ryan Team batsinze umugwi wa Aigle Noir ndetse batsinda n'umugwi wa Kera umugwi wa Ryan Team bashe gutsinda inkino 2 mbese umugwi wa Aigle Noir uza kurangiza fazare udashobora gutsinda umukino na rumwe uno musi tuvuge ko uravye performance zino migwi ese ko umuntu avyari bikenewe cyane ko iza kwiyongera muri VBL canke ni no migwi yaje gutanga amanota gusa oya sinovuga ko yaje gutanga amanota gusa oya byaradugije ishusho ya basket premièrement ngaha anye mu Burundi ica kabiri urabona yuko byaryoheje ihiganwa ikindi novuga yuko nema match yariyongereye ku bafana kuko twari tumenyereye yuko haba match ndwi muri phase ya ale ubusura ko twaduze cyane turashikana kuri 11e kuri 11e journée novuga ko ari ikintu cyari gihimbaye cyane turabona yuko nibibuga byagiye byiyongera ko aho twagiye kubona itereshasha ya Sekadem twagiye gukinira ko kuri VBL novuga ko ari ikintu cyari gihimbaye cyane
na entente sportive twavuga ko ari ikintu cari gihimbaye cane kubona muri iyi saison shasha ya VBL bavuga yuko twagiye tubona n'amakarite twagiye tubona ku ma equipe mashasha aho yagiye aduza isura agahangara ama equipe asanzwe amenyereye eka Kebrena akanayatsinda ibintu byari bishimishije ku bafana babo ku barorezi no ku bakunzi ba VBL. Ni faze tugiye gutangura hazoba periode transfer imigwi ya force mega ino migwi yo gucaca ni VBL ariko ino migwi iduze uno mwaka ni kwitegura gute twegereye witwa Aime Bitagoye umenyereza asanga akomeye cyane muri basketball mu Burundi umenyereza iserukira gihugu w'abana baskana imyaka 16 ziko baherutse gutwara ibikombe mu gihugu ca Tanzania hari mu mwaka uheze mwaka 2024 ona ko ni equipe iri prometteuse cyane ishobora kuba ikomeye cyane yake ni Aime Bitagoye rwose akomenyereza umugwi wa Young Eagles umwe muri iyo migwi ine iyongeye kuri VBL mbega uno mugwi ugiye kwitegura gute reka twumvirize witwa Aime Bitagoye asanzwe ari umumenyereza w'umugwi wa Young Eagles. Fazare umuntu yovuga yuko hari byagenze neza n'ibyagenze nabi mbona turamaze gutsinda match zitatu twaratsinze Kerne turatsinda Aigle Noir na Mpuze na Lion King mugabo hari n'izindi match tutatsinze twatsinzwe byinshi nka match ya Mpuze ya Jimkana match ya New Star mugabo twari gushobora kugira kurushirizaho muri make novuga yuko Fazare ntiyari nziza uko twabiziga kandi simbi cyane ku bana ariyo bagitangura kandi harimo abana batoyi bama 2007 2006 n'abandi ba 2005 urumva novuga muri make yuko ari hagati na hagati bana Young Eagles musanzwe n'umugwi w'Igitega urumva rero bari bavuze yuko kubera ibintu bikavye by'uburyo no kubura abakinyi babo benshi bagiye mu yindi migo ngaha muri Premier Division aba Marcel bakina muri Riziko bakina muri Jimkana n'abandi bahevye bagenda mu buzima bundi urumva rero je nace ndabasaba yuko iryo zina bari kumiza akazana abakinyi agatangura kubamenyereza akinira kuri iryo zina urumva mu isanzwe hari iryo zina Young Eagles mugabo abana bayikinamwo abakinyi bakinamwo nibajya natanguranye kuva kera bakiri bato muri academy ya Mpuze ya Kazoza buri ariyo bamwe batakiri abayi18 murabona League B ntiratangura bari bageze nabo kwipima muri A amarero turagira amahirwe rero birakunda ubwo rero niba bari barakina nibajya abana nahereye kuva muri 2020 bakiri bato ubunye barafise 18 ans 19 nibo bari barakina faze retour twebwe tugiye kwikomeza ku ruhande rwa condition physique urabona rero mfise abakinyi benshi n'abanyeshuri bo muri secondaire ariko usanga kwishuri basubiyeyo nabo hariyo abari mu bibazo usanga amaze nk'indi yose atagize entraînement ugasanga physiquement ntibari yo top no mu gihe cy'amashure ari abasubirayo ugasanga bagumye ku ishure gushika mu 17 ugasanga ntibaje muri entraînement urumva ikintu cyabo cya mbere no kwiga umuntu aravyumva mugabo urumva yuko hari ikintu kibicira côté physique kubera entraînement zikaba ari nyinshi twebwe rero muri phase retour ko izotangura bari bavuye mu bibazo tuzokora cyane ntuze côté physique hama no mu misi ya mbere basubiye amashure nta ma examen baba barimo amaintervention araba menshi tukibaza yuko rero bazoronka umwanya wo kuza mu entraînement bikwiye donc tuzoshira imbere la préparation physique hama ikindi turashaka kugira ko gushiramo abandi bakinyi babiri bifasha hano hagati vraiment turabuze abadufasha hagati nuko twaba dusa nkuko dukina atari véritable centre d'office je navyo biratwandika ka usanga baturusha inguvu bafatana amarego menshi usanga muri attaque tugakoresha amakosa menshi ibintu nk'ivyo nivyo bintu bibiri dushaka gukorera kurumva kuramforsa gatoyi no guprepara physiquement cyane abakinyi twatanguye dufise ubwoba cyane mu match ya mbere mugabo mu match asa na yahereza umugwi wose ugenda wameliora turibaza yuko nitwaheza turahejeje Fazare
phase retour tuzobona neza ko bameriyoye batanguye kugira kurinduka ushobora gusanga n'iyi migwi imwe ifise abakinyi b'aba étranger turiko turayihanga byose bihagaze kumenyera no gushira kubwoba donc rana ujya mu wa Ryan warashoboye gutsinda kene mu bituzi kuva kera watsinze na Aigle Noir watsinda na Aigle Noir kandi ari mu mushasha iyo migwi nayo dusanzwe tuzi yuko iriho araheze igihe natwe twaratsinze kene ubu rero dushaka kuzokwipima kuri zo za New Star dusanzwe tuzi ziriho za Jimkana mbere niyo yindi ikomakomeye dushobore gukina nawe tutotsinda dushobora gukina neza ubone yuko habaye umukinnyi yavuye kuri uru rwego yagiye ku rundi yameriyoye ukabibona no muri jeu ko yamaze kurinduka afata amashwa meza ariko aragira un peu d'expérience tubandandiriza muri Fondation Veniste Niyongabo hari ku munsi w'Imana aho hahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe inkino ariko Fondation Veniste Niyongabo uwo munsi iza kuhimbaza umunsi wa gatandatu hari kuri Centre Jeune Kamenge hari mu Kamenge aho yateguye ibirori Fondation Veniste Niyongabo byo gushigikira isanzwe ishigikira abana batari bake kugira ngo bashobore kuduza impano zabo kubakurikirana mu iterambere ryabo urako ni Fondation Veniste Niyongabo yariko irafasha abana mu bintu bitandukanye muri football muri basketball iki kintu cy'ukurikirana abana bakiri bato ubona ko ni benshi cyane bakiri gukurikiranwa ariko uno munsi turiko turabona Fondation Veniste Niyongabo nta zindi fondation turabona uno munsi wewe novuga yuko Fondation Veniste Niyongabo ari fondation tugiye kubona muri imyaka cyane iba present muri ibintu byo kwinonora imitsi na cyane mu kuduza novuga impano zishasha mu Burundi ubona yuko na cyane ikunda no kwitabira mu mahiganwa y'abakobwa Fondation Veniste Niyongabo novuga yuko Antacatrete Veniste Niyongabo yaragize ikintu akore ishusho cyane y'igihugu novuga kandi ko agenda bishimangira mu gushigikira abatoyi biwe no kugerageza kuduza impano dufise ngaha mu Burundi kandi ko ari ikintu ciza cyane gose tukaba tukimushimira yego uvuga muri Fondation Veniste Niyongabo ikintu uvuga ikintu nyamukuru cerekana kuri uwo munsi hari ikintu bita white card uvuga ngo ni amakarata baduza hejuru iyo tugomba kwibona si kwisi yose hari abatlete bakomeye Veniste Niyongabo ari mu batlete bakomeye twike ko afise umudari w'izahabu yatwaye muri Jeux Olympiques ariko no batlete mu Burundi akomeye cyane hari abandi batlete bakomeye ku isi bitwa ba Didier Drogba bamuzi mu Ivoire rwa Chelsea cyangwa nabo nyine bafise Fondation Didier Drogba izo zose ziri finance n'ikintu cyitwa Peace and Sports finance amafondation akomeye y'abatlete bakomeye yatwa ba Didier Drogba ariko na Veniste Niyongabo niyo yindi ikintu kiranga izo fondation zose hari ikintu bita white card uvuga ngo ni carte yerekana amahoro nuvuga ngo signification yabo ni amahoro tuzo ko umuntu abidusigurira neza cyane ibyo na white card ona ko mugabo bari abana benshi ariko uno munsi bajye bana bafashwa mu mafondation nk'uko kugira ngo nivyo barafashwa bakurikirana ariko ibintu byinshi bakeneye ni byinshi cyane rero uno munsi ubona ko Fondation Veniste Niyongabo yonyene iyo bishobora kugira ngo sinibaza yuko Fondation Veniste Niyongabo yo kwishoza yonyene ariko harakwiye kuvuka n'andi ma fondation nkuko anahari imbere gusa nibaza ibikorwa byabo ntitubibona cyane ariko harakwiye gushira habona ibikorwa byabo hariho za fondation za fair play nayo nifasha mu bijanye n'inkino hari n'izindi fondation ariko ibikorwa byabo tubona cyane dukunze kubona ga kuri terrain ni Fondation Veniste Niyongabo kandi nibaza yuko bagiye gushiramo uburyo bakankadira abana nabo nyene uko imyaka igenda twogenda turabona umusaruro mu kubona amatara amashasha emerge ngaha mu Burundi ni byaje bikorwa byo birakorwa na Fondation Veniste Niyongabo hari uwitwa Blaise Pascal asanzwe ari umwe mu ba responsable w'ikigo cya Centre Jeune Kamenge isanzwe ikorana mbere na Fondation Veniste Niyongabo barako yaje ko dusigurira ibitari bike kujanye n'uwo munsi mbere aradusigurira ibitari bike kubijanye n'iyo karata yera canke white card nibaza ko tumumvirize ibyo aza ko tuganira kuri Fondation Veniste Niyongabo ndetse ibyo tuganirira kuri journée mondiale ya sport uyu munsi duhura n'umunsi mpuzamakungu wahariwe sport inkino kubw'amahoro n'iterambere rero muri Fondation Veniste Niyongabo uyu munsi twama duha agaciro uyu munsi twifashisha kugira ngo dushobore guhimiriza abana urwaruka gukunda inkino nubwo batari gukina gusa bakine bafise intumbero yo gutsimbataza amahoro kubana neza
no kwiteza imbere guteza imbere igihugu cyose. Mbega iyi activity aba bana bayitabira ibafasha iki? Ikibafasha kirakomeye. Ubwa mbere navuze ibyo gutsimbataza amahoro, baramenyana davantage, bakagira udukino tubafasha kuguruka mu mutwe no gushigikirana bo nyine hagati yabo, bagashikirana cyane biciye muri utwo dukino. Mwabonye ko bakina football, bakina basketball, abandi bakagira udukino jet traditionnel aho bagira sankoko biruka bari mu mifuko, ahandi bagakina udukino tw'amajambo tubahamagarira kumviriza, kwiyumvira no kuvuga igikenewe. Hambavu y'izo nkino rero abana bataha bungutse uwo mwanya wo kuryoherwa bataronka kenshi bashaka, uwo mwanya wo kuryoherwa bagakina bakanywana, nico kinini bunguka. Turetse ibikorwa by'uno munsi, activité y'uno munsi, Fondation Venuste Niyongabo isanzwe ikorana n'abana gute? Fondation Venuste Niyongabo isanzwe ikorana Peace and Sport, akorana kandi n'ikigo Centre Jeune Kamenge, ikorana na Lycée Municipal Buterere. Kuba abana mwabonye bari ngaha harimo abasanzwe bimenyereza mu kigo cy'urwaruka Centre Jeune Kamenge, hakabamo n'abana baje bava ku Buterere, bose hamwe baraba amajana 3 hagati y'amajana 350 ku mwaka. Rero ku mwaka utashe twama dutunganya ibi birori byo kugira aba bana bo mu Kamenge, amazoni ya Cibitoke, Kinama, Ngagara, Gihosha bahure n'abavuye ku Buterere, usanga bunga ubumwe, bakunda ubucuti biciye mu nkino. Irya karata yera twabonye abana baduza ifise ikimenyetso cyane. Irya karata yera white card ni ikimenyetso cy'amahoro. Mu rupapuro rwera atakindi kintu cyanditse, karata yera iranga amahoro, kuko ibyo dukora byose tutabicishije mu mahoro, ata mahoro hari nk'icyo twakora. Nicyo gituma amahoro ari ntangere. Irya karte rero umwana ayifashe aba yiyemeje gukurikira iyo nzira y'amahoro. Turabona rero ko babinezererwa, tukabasigurira icyo karte isiguye, ntibabone ko ari urupapuro rusanzwe, ni urupapuro ruranga amahoro, amahoro muri aya makartier, amahoro mu gisagara cya Bujumbura, amahoro mu gihugu cyose, Afurika, amahoro ku isi yose. Akajambo kanyuma mwubwira abantu kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe inkino mu bijyanye no gutsimbataza amahoro? Ni uko kenshi turabona abantu bagira siporo, abantu biruka, abantu bakina, bikagarukira ngaho. Bomenya ko siporo ari igikoresho gikomeye cyo kubungabunga amahoro, igikoresho cyo gutsimbataza amahoro, igikoresho cyo gushaka iterambere rirama. Kuko nk'aba bana twabuze icyo bunguka, umwana agira siporo no ku ishuri turabona ko baba bigenza neza, ni amahoro, ni rya terambere. Twotera akamo rero abantu bose gukunda siporo, mugabo ntibigakwiye kuri siporo gusa, gukina umupira, kwiruka, kunyonga ikinga, karate cyangwa ibindi. Mugabo siporo iri igikoresho koko cyo gukoresha kugira ngo dushobore gushika kuri amahoro arama, iterambere rirama. Havugwa amaki nayo yakavugwa nayo yavuzwe muri no weekend, muri no tumaze kuba turangiza, nayo kwavugwa mu bino muri rally, muri basketball ndetse no muri Fondation Venuste Niyongabo, nayo ariko aravugwa. Reka tubashimire kuri kano kanya atumaranye. Shimire wowe wese twari kumwe, shimire namwe mwadukurikiranye, ego nakaze mu bindi biganiro byo kuri Look Media.